Urugendo rw'iminsi ibiri rwo kwirabira uko ifumbire iriko irashika mu bubiko bw'intara n'amazone kwarakozwe n'ihinguriro ry'umwavu FOMI mu ntara zitandukanye zisanzwe zikoresha umwavu gusumba izindi nka Bubanza, Kayanza, Ngozi, Gitega na Karusi. Jean Pierre Nzobandora umuyobozi w'ubudandaji mu iryo hinguriro aradusigurira intumbero y'ugo rugendo nuko basanze bimeze. Ugo rugendo twaruteguye kugira ngo bwa mbere twishikire ku rubuga tumenye ukuri kubijanye n'ingene imyavu yacu igikorwa cyo kuyishikiriza abene gihugu biciye mu madepo y'intara hanyuma imyavu ikamanuka ikaza mu madepo y'amazone ingene kiriko kiragenda kuko turabikora buri munsi nivyo ariko kandi kwicara Bujumbura ubikora mu mpapuro ni vyiza yuko ukwirikira ukamenya neza ko ivyo uriko uratanga biriko birashikira aho vyagenewe. Ikindi kandi cyatumye dutegura urugendo nuko mu mazimisi abakurikiranye ku mbuga zimenyesha makuru amajambo yagiye akwiragizwa aho bavuga ko uruganda FOMI ataco rufise uruganda FOMI rutazoshobora guhangana n'isizeni twashatse kwerekana ku rubuga ukuri aho kuri kugira ngo nabene gihugu tubaremeshe twongera ahubwo tubahamagarire hirya yejo kwitaba kamo nza numva hamwe bamaze gushikiriza ko igihe cyo gutanga ajya amasorode kigeze boja gutora amatike yabo imyavu irikira bashikira kandi yamaze no gushika ndetse mu mazone hariya hasi aho babaye uko twasanze ibiharuro muri rusangi ni vyiza birashimishije kuko twara ciye mu madepo y'intara turabona ibiriyo turaca mu madepo y'amazone turabona ibiriyo mwarabonye yuko nko muri iriya ntara twafashe kwa karorero y'umukiyaya Cimbo muri Bubanza mu madepo y'abidepo y'intara y'abidepo amadepo twaciye ko dusanga batanga imyavu ku rwego rw'amazone twarasanze imyavu iriyo imyavu haba mu Ibubanza haba muri zindi ntara aho twaciye muri Kayanza, Ngozi, Gitega, Karusi imyavu iza kwisonga ni imyavu ya imbura kuko kanatsinda n'ibitigiri niyo myavu ifise ibitigiri biri hejuru hanyuma hariho imyavu ya ire nayo nyene iri ku rugero rushimishije kuko abiharuro turabifise naho ubwoko bw'ifumbire nyinshi yasabwe burenza ibice 70% ifumbire yabagara n'ishwagara biracari hasi ariko ko bagenda bayikora ariko bayidugana mu bubiko bw'intara n'amazone bamwe mu barongoye ububiko bw'ifumbire mu ntara n'amazone ngo ibiharuro bimeze neza muri rusangi baravye ukungene ifumbire ibashikira bivanye niyo baba basavye kuri ire dushitse nko ku bice 75 kwijana kasere turi nko ku bice 20 kwijana ariyo bagara imbura turi nko ku bice 80 kwijana kuyo bamaze kutuzanira dufise mu bubiko bwa zone Gihanga ibitigiri tumaze kuronka abene gihugu mu ntara ya Ngozi basavye itoni 3,320 n'ibice 4 ifumbire y'ubwoko bwa imbura aho ifumbire tumaze kuronka ngaho Ngozi y'ubwoko bwa imbura ingana n'itoni 4,395 n'ibice 275 dushize mu pourcentage kandi kuvuga uko mu gifaransa ni pourcentage 128 n'ibice 5 hanyuma tugiye ku bwoko bwa ire dufise itoni 897 n'ibice 85 tugiye mu pourcentage ni bice 78 kwijana hanyuma bagara nayo tumaze kuronka itoni 25 n'ibice 575 ariko n'iyindi iri mu nzira iri kwiraza tugiye mu pourcentage
ni pourcentage 23 n'ibice 8. Bamwe mu barongoye uburimyi mu ntara basaba uruganda Fomi kugerageza gukwiza ifumbire yishwagara 100% nk'izindi. Dusaba yuko iyo fumbire y'ubwoko bwa Doromi ariyo bita ishwagara yonyaruka kugira abene gihugu naho bacerewe barabe ko bokwiratira kuko niyo fumbire abene gihugu baherako. Iyo fumbire mbere ikoreshwa indwi zibiri imbere yuko batera ko aha mu Kayanza abarimyi baho n'abantu bitaho cyane ivy'uburimyi ndazi ko bose bazoca bose bihuta kugombora tugasaba ko Fomi iyo myavu yo bitarakwira bo batarashikana bagira 100% ko yose boyinyarukana mbere igashikana mu mazone ku buryo bw'uko indwiza guca rutangura yoza guhera imyavu yose y'ubwoko bwose ikenewe yamaze gushikana mu mazone kugira umurimyi wese azogombora imyavu yiwe ashoboye kuca agenda gutahanye hama hezaze guteragira narijya muzi kwirima ry'agatasi riri mu marima afitiye akamaro cyane abene igihugu murazi ko barimira ku mutumba. Umuyobozi w'ubudandaji muri Fomi avuga ko ifumbire basa n'abariko barayikwiza kuko haraho usanga bafise irenga bazoca baha ababura. Mwarabonye mu mastoka aho mwagiye muracako hariho ububiko bwagutse gusumba ubundi. Hariho nka depo y'Ingozi mwabonye mwoyimbura baca bavuga ngo ibice ngo birenga ngo 100%. Murabona nko ngaha muri Gitega baravuga yuko irenga ibice 100%. Hari n'ahandi tutashitse muri Cankuzo naho nyene birenga 100%. Ari naco gituma intara rero ikiri nyuma ishobora kwibaza ngo iri nyuma mu bwabo twebwe ubu turiko ahari vyinshi tubikwiza igihugu kugira ngo aho ibitigira bitaraduga biduge gushika uzosanga hamwe harenga 100 haje kwijana hamwe hari musi y'ijana naho haduze. Mwomenya ko abasavye ifumbire bose ku munsi wa mbere gerekerezo rya 18 Nyakanga ariho bazotangura kugombora ifumbire yabo.